Hello everyone, my name is Mike, the champion from Ngozi. Tukaba twamaze gutembera mu Commune keza bakitwa Kiremba, tukaba twabaye twumva ibintu byinshi bigenda birakorerwaho ibyiza ndetse n'ibibi nta hantu habura ibibi kandi nta hantu habura ibyiza. Tukaba twazananye n'umutumirwa wacu rero, reka tumwakire hano imbere abanze ahashike abibwire kugira ngo acagenda atubwira okungene bimeze ngaha muri Kiremba. Hello bro. Yes. Uko fresh? Nakuona sana bro. Niko bien, nashukuru sana. Urashobora kwibwira rero abantu bacu ngene. Yeah guys jemeze neza abanyita bwonko comedian abamvuga muri commune yacu yagutse nziza Kiremba. Nona taruzoki ndahazi neza. Hari kibazo ba. Thank you. Akaba babwiye yuko musangwa nganye ni Kiremba ubu rero araza udutembereza agende aratubwira utunuru tundi utwo mwaye mwumvise mu bitabona ino munsi turatubereka live online mukurikirana iki kiganiro cyose rero mwe murakora subscribe ngaho kugira ngo ibintu bigume ari full. Cameraman tukaba turi kumwe na Journaliste Blaise international emblématique Kubadida brother bro. Tukaba rero tugeze ahantu mbona umenga n'urusengero sizi paroisse de Kiremba. So bro rashaka tubwira ngo urusengero vipi hako bimeze gute? Urusengero marubona urusengero Ubwiza urusengero rwagutse urusengero n'ugwa kera naje navutse ndarubona uku nubwo kungoma mbiri nubwo kungoma y'ababirigi n'urubona biri abintu navyo biri ari hejuru bimeze nk'ibikengeri vipi nibiki bijya bro ziyanyengeri bro nkengeri nyene ziyanyengeri bro zivugisha nyene nta munya Kiremba ngaha kibwari ngaha Kiremba ayoga ko saa zageze ayoga ko sizere zageze ayoga ko 18 zigeze bisigura ko kijya n'itamasaha thank you bro hello guys mwamaze kubyumva rero uru n'urushengero ruringa abagwitwa wa paroisse de Kiremba rukaba yuko rubafite n'ibintu bizabiramenyesha amasaha ku yandi bahasengera abantu benshi bo mu ntara bo mu commune nziza ya Kiremba bose niho bahurira. Turacabereka n'utundi mukurikirana ikiganiro cyose Mr. the name of the champion Ngozi. Yeah. Mr. Champion Mike the champion boy from Ngozi Kugasaka downtown to Buja Flavor. Uno munsi ni Kiremba. Ni Kiremba hose turaza kuhabereka. Nakome tutaza kubereka turaza kubereka n'abanyagihugu tukaba twaje no mu kirori kidasanzwe kizoba kirimo icyamamare cacu ORG twese no tuza kwa tumwe turatera mira. Yeah, now rero tubinabibutsa yuko ino show tuje mu ngaho Kiremba yateguwe n'umwe witwa G-Nix asanzwe afise na studio ikomeye cyane ngaho Kiremba n'umu producer yabikoze bigacika yitwa John Jen. Numu producer yakoze indirimbo harimo indirimbo yitwa ya Orege yitwa Korayo cyangwa Torionoti. Thank you Blaise. N'izindi nyinshi. Tugeze ahandi hantu bro. Aho naho baherebwa amasakaramentu. Ndabona umenga ari ibintu biteye amakenga bitangadire cyane. Kwa Papa Pahuro. Uzi yuko papa mwamu wa gatandatu. Papa meze neza. Papa Poro wa kabiri. Sorry Blaise. Sorry. Meze neza cyane. Yo. Yes sir. Ahantu sinogera ntagaze nganje. Ibaze. Nigeze cyane. Urabona iki ni kibutso cy'umupapa wacu. Twareme tugishyira ngako yadukora. Papa Poro Mweranda. Uramubona. N'uyu. Papa Poro wa gatandatu. Wa gatandatu. Wa gatandatu. Mweranda urumva. Bintu bimeze neza. Aha turafise n'ikigo kinininya. Cyamwitiriwe Acho kizo gukoramo na cyagitiramo cacu cy'uyu munsi. Thank you. Hasa neza vraiment turi yaranja Kiremba twaye. N'abantu beshe mabaza kuraba nantu hari ibintu biteye igome gose. Mukanyi barariragwa. Mu gifaransa bavuga ati un cadavre va mourir. Akaba tubwiye yuko ico ari gicapo bashushanije papa kubwo kumukunda cyane akabavuga yuko hariho n'ikindi kigo bamyitiriye kugira ngo bamushimishe papa akaba arizo kiza kubera muri giteramo cyacu tuza kuba turateramiramwo mu saha 15 mu kanya rero tuze kwahurira turacagenda tubereke utuntu n'utundi nababwiye yuko nze watembereza mu gihugu hose utuntu twose ngenda tu ubere
Kasereka. Wagwan. Yo, my Baitwa people. Mike the champion. Thank you, bro. Kariya kaboro nako nagaki. Mr. Bwonkoro comedy. Mbega ibintu we. Ninde yari karaja mu ijuru? Mbega ibintu. Like ni Kiremba kabisa. Kajya kanura ko si kugira tutakapuzeko. Abakantu. Wagwan. Bakabona aka. Breze ukegereze neza. Banakabonye. Karibu nta ngorane nimwe. Biremewe. Cyangwa ni abadufata bagenda mu Ngomba gukora ko Kiremba nano hari amahoro menshi. Amahoro eba nantavana. Nyine. Karibu. Bayitwa Ikiremba. Aha tunabibutsa ko turi kuri paruwasi. Akaruka ga place ni bien. Yeah, iyi garden. Wana kwano hameze neza. Iyi garden is very nice. Very nice. Haro ni ngono bro, haro ni ngono. Yandi tukaba tubona mu bitabo sinaheze ko bibaho live bro. Wagwan. No money no case. Blaise. Yo. Kanu kabisa tutagashikanye. It's very nice. Very looks so nice. Bwonko ukavuze kwiki bro. Cyo navuga ko aka kantu twari ko turahimbaza uyu munsi aka tugashiraho kameze neza urabona twari ko duhimbaza yubire y'imyaka myinshi ibakubwira myinshi y'imyaka ya paruwase yacu yubatswe guhera Amire Nefsa. Amire Nefsa niho akakantu kubatswe canke niho iyo grise yubakwa. Akarujubire. Ni yubire. Yabaye muri 2013 tariki 29 z'ukwa gatandatu mu 1963. Donc urusengero rwacu rwubakwa. Urusengero rwiza cyane. Rwakira abantu benshi. Tugira yari yubire tweko turibuka turavuga ati kugira ngo abantu bose babone yuko Kiremba siri turavuga ati bubake akantu kamurimba nakari yubire nuko turahimbaza kahimbaje itaki 20 abantu bose barahakunze cyane harano hagutse kandi kwigwa turinja no my eglise byabiri nyene mwinotere mwabonye yatire yacu yagutse aha nyene wagwa none wari hejuru yari karaguruka tubitinde ibi bintu twegere ku kibanza yo aho ikirori kiza kubera mukanya muri ruraka tukoresha umwanya guys wagwa Jo bamwitwa Mike the champion pamoja na Bwonkoro comedian numwe mu bakomediya bakomeye participate no muri Buja Night comedy ari kumwe nabandi bakomediye batandukanye nka Ismail Gasore ba Kigingi nabandi benshi batandukanye uyu is a very comedian international comedian from Kiremba City right now enkadavre va murire ariko umutumire wa mbere ti ORG Blaise abo bandi no bavuga bro aha rero turabona uwo bitwa Genix this is the big boss the big manager the big organizer ubu niwe yateguye ino show kuva hasi gushika hejuru from akeza murumva akeza ni tuvuge ni nka management iri mu Genix ariwo lo boss pamoja na John Jane abatamuzi no mu producer akomeye cyane kumega n'umwarabu bro nagira mubona namata y'ikiremba harimo nabandi rero batandukanye nka Simple J uyu Simple J baramuzi cyane mu ndirimbo zitwa ubusyano agasore k'amafyeri n'izindi nyinshi zitandukanye yari mu mugwi irimbo vocals bari kumwe n'undi mugenzi we aha rero inyuma yaho barabonamo uwo bitwa Bwonko comedian kubadida uyu bamwitwa Bwonkoro comedian none bro ndafisa kazo shaka kubaza gatonde none ibi nibiki ni mifuko cyangwa ni montage bro bro iyi ni mifuko bro mwene magambo wambara imifuko iyi mifuko ziko turagaragaza impano urumva mu gihugu na president tubwira bro ivuga ko tugiye découvrage wallahi courage bro turambara bro ibintu vyariya ibintu bitando ana abazungu baraduenda bro angari arindira nko mu masanga 3 gusa abajuza kwa turi kumwe muri concert yacu ngaha baraza kubikubarira nza kuba nambaye nkuko big up sana bro nza kuba nambaye nkuko nizere ko tugira ibintu genda kugira ibintu meze neza Blaise ari agaciro naye nabonye k'amafaranga baza kwinjira umwana aza kuba ari 3,000 umuntu akuze ni 5,000 VIP re naho hamwe uba wicaye wisereva utuntu dutandukanye n'ibihumbi 10 nakabrochete baraza kukaguha hama rero urumva ko iyo yonyene this is a big brand another singers cyangwa other singer
hariho benshi batandukanye, hariho aba Boston, Yes. Emery Nice Boy, Carno Sacro cyangwa Sacro Boy, hariko na Derek Boy. Aha rero special dancers aba dansere bakomere baza gukubita no munsi bikiremba, harimo Baddest Dancer, harimo Toz Team na Impano Band from Gashikanwa. Aha rero tubibutsa yuko umu MC aza kuba ari MC Blaise, le journaliste international emblématique, DJ nawe ni DJ Ri. Aha rero sabo gusa harimo n'abandi yitwa Fanjizo, ubu baramuzi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Na dusomere ngaha ni boy bro, ni boy. Aha rero ni hehe, byose bikozwe na Akeza Present. Murabona yuko nuno munsi nyene tuza kubona indirimbo yakorewe muri Akeza ihuje Orege na Simple J cyo kimwe na Ginix. Ni indirimbo izo yakozwe na John Jane. Aha rero tukibandanya rero tubandanye tubereka ikirori kiza kubera mu kanya, aho ibara rigira rigwire. Mu gifaransa baravuga ati kadavre muri abanyagihugu bamaze kwegera, bamaze kubona ibintu biza kubera nga. Ndabona ko ikigo cy'inyigisho Papa Paul wa gatandatu, paruwase ni aje ni paruwase ni polo ni kuvuga ni ikigo cy'inyigisho cya Papa Paul wa gatandatu. Thank you sana. Waundi nababwira yuko ijyamo ni mari yiwe yacha tuvuga ati byose biva muri yiwe bro, ukoroka nk'ukoroka mwijuru bro. This is another big tune. Mukanya harasha aba bitwa Bwonkoro Comedian, pamoja n'abandi bakomediye b'ingozi batandukanye, hamwe Mike the Champion. Mukanya ibintu biragenda aho se tugenda tubereka. Aha byose biracaza, turiko turagenda muri mwe mu masale agira aberemo ibintu by'ibitangaza. Abanyakiremba batari bwabo no bitwa ORG Orege cyangwa Ugwego. Mukanya turabereka icyo bitwa akayazwe. Hose rero mubona turiko turagenda ni mu nzu zubatswe mu mbasha muri ya myaka wagwan wow yo biza kubera. Aha rero niho bigira bize kubera, murabona ebana. Aha niho mukanya bigira bibere. Ni sali ishobora kwakira abantu bashika nko ku bihumbi 10. Murayibona ni sali itandukanye irimwo n'igishusho cimbonera, aho bamwe usanga bameze nkatwe dushobora kubabwira duti kiriya gishusho ni igishusho kiriko amadrapo menshi atandukanye y'ibihugu bitandukanye. Ashobora kuba ari sale yubatswe mu myaka ya kera. Aha turabona ko idrapo ry'Ubugande, ry'Uburundi, turashira kijya Tanzania n'ibindi bihugu bitandukanye. Turabona ko harimo n'ibihugu by'Abarabu. Aha rero nkuko muhabona mukanya niho hagira habere show wagwan Mike the Champion ushamaliza. Ni sali meze neza cyane, umenga ntagira habere decor. Aha rero mukanya umuti ugira ukorekere ngaha nyene niho mubona. Murabona ko na sono y'ubumesha ishafika Kamene. Mukanya rero najewe nka Blaise le journaliste ndatangura kubatamwe ibintu bikomakomeye. Bamwitwa rero Mike the Champion cyangwa baramaze kwishikira aho bizoba biza kwa bimwe birabera ku masaha. Mebabwira yuko Kiremba ifise isare nziza cyane ishobora kwakiramo umustar wari wese wo mu gihugu, akaza akabashimisha, akabakora performing imeze neza atacamira. Babwira yuko hariho ko n'ibitambara bashaka barafunga bakongera bagafumula. Wagwan mukanya rero guys, gumana natwe tubereka kayazwe. Wow ciao.